Ishirahamwe ry'ubudandaji Cafe Guruma rirongowe n'umupfasoni Sandrine Ntareme amaze ku burongozi bw'iryo shirahamwe imyaka irenga 5. Abakozi b'ishirahamwe bamwagiriza kuba yaranse ko hashingwa inama mpanuzwa jambo y'ishirahamwe. Nta conseil d'entreprise dufise. Umuyobozi avuga ati mu mwanya wose nzoba ndahari. Kabisa nta conseil d'entreprise iriko irajaho. Iyo nama kubw'abakozi ba Cafe Guruma niyo yoba yimuhuza iyo habaye ibibazo. Kubw'abakozi rero irakenewe cyane kuko kubwabo muri kino gihe ishiramwe rirangwa n'akarenganyo katagira uko kangana. Uyu munsi bukeye akuyumvira kwirukana umukozi aramwirukana cyane n'ubwo abacakoze nari mafise. Turabona yuko iyo conseil d'entreprise igiyeho yogira ikimazi kandi kinini kubera ko umukozi nimba habaye ikosa kanaka conseil d'entreprise yaheze tabandi kicara ikarabe ikosa uwo mukozi yakoze hakaba hariho n'itegeko riba rimuhana n'igihano neza gishobora kuba kimuhana. Uruganda rwa RPA rwasubiye kurondera umuyobozi Sandrine Ntareme ariko telefone yiwe ntiyacamwo. Twahavuye tumwandikira n'ubutumwa ku rubuga rwe rwa WhatsApp ariko akaba atabashije kutwishura. Tubamenyesha ariko ko n'ubugenduzi bw'akazi muri zone Rohero mwikete bwandikiye Cafe Guruma kuwa 24 Nyakanga mwaka wa 2021 buteguza urugendo bwategekanya kugira muri iryo shirahamwe ku rutonde rw'ivyo bifuza kugendura harimo urwego mpanuzwa jambo rw'ishirahamwe. Abakozi rero batumwikomo ku bugenduzi kuko kubwabo ataco bwabafashije.